nukuri ndabashimiye bivuye ku mutima ukuntu mwakoze aka kazi mu mwaka wose. Nimefurahi sana, nimeona raporo zote ziko vizuri. Lakini unajua kila kazi haikosi tatizo moja au mbili. Mwaka huu umetumika vizuri kwa kweli, nimependa. Wajane wengi wamefarijika, mayatima wengi wamefurahia. Kwa vrema ndashimye bivuye ku mutima. Kandi nshaka ko mubandanya kazi neza kuri umwaka mushasha dutanguye. Sivyo? Kandi kitu nataka nizungumzie sana ni pale kuwa makini wakati wa kuwa mnagawa chakula, mnaangalia kama watu ambao tunawasaidia ni watu husika kabisa. Wao ni wajane kweli 100%. Pia na mayatima wao ni mayatima 100%. Maana nasikia benshi barabesha bakazana abana kandi bafise abavyeyi bakatubesha ngo abanifuzi kandi ataribyo. Ibyo rero ni ibintu nje ntakunda mu buzima. Simbashaka amanyanga ku kazi. Mbashaka ibintu biri straight. Tushaka gufasha imfuvyi ni imfuvyi. Ari imfuvyi zibuza abavyeyi babiri, ari imfuvyi zibuza umuvyeyi umwe nta kibazo, ariko abari imfuvyi. Mimi sitaki mambo ya kwenda onda hivi watu watudanganya watuletea ripoti za uongo, no. So we must be careful. Kuwa makini sana. Nuria, nawe katika uandishi wako hapa kama secretary, ujue gisi wako unaandika na umakini sana, unachunguza kile ambacho unaandika na unamuuliza hapa mshauri wangu mkuu, sababu mimi siwezi kufanya jambo lolote isipokuwa Yusra kanishauri na anachunguza pia. Unapoandika ripoti yako na mpana anachunguza vizuri. Kwa kweli vrema natashimia sana. Tena napenda muendelee kazi. And a big surprise for you guys, naongeza mshahara. Thank you so much. Naongeza mshahara kwa kweli, kufuatana nisi mtumika vizuri na mzidi kunitumikia vizuri, kunifurahisha, mambo yatakuwa mazuri sana. Tunashukuru sana kwa kweli. Tunashukuru sana kwa kutuongeza mshahara. Na tunakuahidi kama tunaenda kuongeza bidii, tunaenda kuongeza nguvu sana. Yenyewe tumefanya huyu mwaka, inshallah mwaka wa kufuata yao mazuri zaidi. That's it. Yes. Tunashukuru sana. Ariko ikintu kimwe mumenye yuko nawe murongi mishahara mukora akazi, mumenye yuko n'imbere y'Imana murongi migisha. Kuko ngaha mwisi twaje gutembera gusa, ejo tuzogenda. Sivyo? Hakuna atakayebaki duniani. So hata kama tunafanya hizi kazi tunajitolea, tukumbuka hata tunatayarisha akhira yetu ya kesho. Mbele ya Mwenyezi Mungu tunafadhila sana. Sasa wakati tunafanya hii kazi, ifanye na bidii, ifanye na ushujaa, ujue na mbele ya Mwenyezi Mungu unaandikiwa chochote. Au sio Nuria? Yes. Uko na lolote la kusema na wewe? First, nataka nikushukuru for this opportunity, maana mimi kuja kwenye hii kazi sababu umeniinspire sana. Yaani uko powerful woman, kila mtu anajua tunachokifanya na mimi. Yaani nataka siku moja niwe tu kama wewe. Yes. Nisaidie watu. Yaani napenda kazi unayofanya, so nashukuru sana kuona opportunity ulinipa. Niliongea na Yusra juzi, tulipanga DC administratively tutabadilisha mwenendo wa kazi. Usema watu wote tunaandika jina na wana sign. Yes. Ili tujue kama ni wenyewe ambao wanahitajika kupata msaada. So inshallah everything kitaenda sawa. We can use help of course. So tunashukuru sana kwa kuongeza mshahara. Na kazi itaendelea vizuri, tuzidi kufurahisha zaidi. Na vizuri sana. So mimi nawaamini sana na najua hakuna chochote kitakachoharibika. Nyakubahwa Madam Zahra. Yes. Hari ikintu nanemviriye mu mwaka kubera nja kwitera ikintu cyahabaye, sanga muri liste twanditse sanga harimo abatanyepfuye kandi nasabye ipfuye. Rero nanemviriye yuko uyu mwaka kugira ifashe tutware nzoga ndishikira kwitera shika ndabasubiramo ndaba neza yuko ari babandi nyene bakenewe kugira kuronka ibyo twageneye ipfuye. Ni kuri kinaje no kuri tubanza twashima cyane. Hari ibintu byinshi mukora n'ukuri, hari gihe wo bikora ubibaza ngo ni ibintu bitoya, ariko sanga ni ibintu binini cyane n'imbere y'abantu. Hariho umumama kwigeze gufasha abamutegana, hari zigende baza nkaho n'ivyibuka. Uwo mama yarafite abana babiri, inzu yamuguyeko. Wow, ndamwibuka. Uriya mama kiriya gihe ubona ko byabaye ariho gitangura kuza gukora kuri gushika no saha.
ijya image ntiramvamo navuye hari numva umengo umubiri wose sinumva ibintu byabaye numvise umwe mu mutima wanje wuje umunezero nikunda avuga ati ndahuye n'umubosi ntarigera nkorera naciye ahantu henshi nkora naciye ahantu henshi nakoze ahantu henshi ariko sinebwa nakore n'akazi numva ko umutima wanje wishimiye nkora sinkora mvuga ngo ndiko ndongera umushahara sinkora ariko nkora numva ko biri muri jewe biryoshe ibintu bimeze neza sinzi nigera bikubwira ariko kandi ibyo ni byiza ukoze akazi ukakiyumvamo urema ibintu biragenda neza cyane n'Imana iraguha imigisha myinshi cyane wowe yapariye kuba uri boss sinzi kunda kubona uri umuntu umutima ufise sinigera uvuga nibyo Imana ibanezera neza kuko amen ibintu ukora birarenza amaso y'abana b'abantu yego namwe mugerageze mube nkanje kuko nituzi ejo n'ejo bundi shobora kuba ntahari ariko mukabandanya akazi k'Imana aka turiko turakorana akazi k'Imana kuko nituzi ejo sivyo iyo Imana iguhaye nawe urayiha kuiha Imana nukufasha wale batishoboye sivyo Nuria umesikia mami wewe umesema nimekuinspire na unapenda kwa kama mimi kwa hiyo kitu cha kwanza haswa penda kazi ambayo unaifanya afu jiamini afu kuwa jasiri katika kazi sababu kila kazi zina mitihani hakuna kazi ambayo sio na mitihani lakini ukishasema nataka nifanye hivi na nifike kwenye malengo haya lazima utafika lakini najua tatizo lako moja unajua tatizo lako ile Yusra hujui tatizo lake lugha Madam Zara icho kintu cha mbere n'ukuru kwifashemo yani icho kitu cha kwanza mimi mwenyewe nilipega mtihani kwa kazi yani kuna muda tunaendaga kule Kilimani yeye nafika naanza kufanya kazi yenyewe sio ya kwangu mara naongea Kirundi huku huyu anatafsiri niambie yani hapo ni kigumu anza kujifunza gerageza kutoa msaada niongee nao wale watoto gerageza kufundi Kirundi yes nashaka kukimenya buke yes uko nyine niko biza unajua utakimenya jua anza usiokope kuongea chochote chenye utajisikia kuongea ni Kirundi wakiongea alafu mwenye atakusikiliza atakwambia hapana sio hivyo wanaongea hivi hapana hata mimi sijui na mimi hata sijakijua vizuri lakini najitahidi nitakuwa nakwambia gerageza yes that's it vizuri sana kwa sababu naona sisi ni Warundi afu tunaishi Burundi lazima tujue lugha yetu tupende nchi yetu so hata kama tunaongea lugha zingine lakini Burundi tazidi kuwa ni nchi yetu na Kirundi kitazidi kuwa ni lugha yetu lazima tuwe wazalendo wa nchi tupende nchi yetu unaanza kuniuliza huyu ni wa wapi huyu dada ni wa wapi mimi hilo sipendi wanaona kama mimi ni foreigner from outside no wanapaswa kujua sisi ni Warundi wazalendo kabisa wa Burundi so Nuria jitahidi ujue language ongea Kirundi kesho nataka unipe kesho kutwa hivyo nisikie rapole na kuja kwa lugha ya Kirundi kabisa nitafurahi sana yes karibu ngo namaze gushika ndaka usanze nagira ngende ariko urumva umaze kumbwira kushika atiyobora ahubwo naho bavuga ngo bigeri biri giterekaje ndayitera tu nivyo ariko sijambo utabuke witeye yose cyane usanga kumwe kwagiye ariko oya ico nirinda no gutamba ntambikice sinamba ntambikice gusa burya wambwiye kuza abone wari wabimbwiye hariho amahera wari wansabye ngo mbe ndakugurana nana yakuye kuri banki ari ngaha ariko sinarinzi kuza uyu munsi none ndo uraronka ari ngaha ahubwo umbwiye kuza nakimvuga nti ko hariho amahera yari yansabye akaba ari ngaha reka mfata umwanya nce ndamubwira n'ijambo rindi ku mutima ariko ni byiza ikavuga ushaka gutuma tumukutse nuronka n'ishu nziza urumva rero jewe ntubona iri shuba urabona iri shuba ni ryiza ari ryiza cyane hariho umuntu tuzi twese nawe uramuzi nanjye ndamuzi
umudame rero aho uriko uravuga ngo irishugwe ni ryiza asumbira ishugwe reka kubisha bagucunge urumva bagucunge kabisa jewe umudamu ndamukunda yarashitse ndamukunda uyu mudamu ndende uramuzi ikizuba zuba egwe yarantwaye ubwenge n'umutima byose yaritwaye baravuga ngo abasuma wiba amahera uwo mudamu n'umusuma n'umubandi yaranyivye umutima arawutwara pe urabona ebana kumurango izuba riva hama ingorane rero si ingorane nuko ndabiri ngene ndabimubwiye ngiye ibubafu ndahonyora nk'ababwa ndabimubwiye ngiye iburyo nkahonyora nk'ababwa none rero ngira ntumukutse wewe abeti ariko ndamuzi uramuzi yitwa Lady Boss Lady ujya Lady Zahara kintu nkubwira Zahara uti ebana mutamakebesi kandi rero si vya bindi byo kugenda ngo twasohotse twagize gute ni pimpimpi mariage ubisinye rero nga hewe akavuga miliyoni 5 nzozimuha jewe icyo kibazo ndakibutuye Lady Zahara jewe byarashitse arayi mu mutima wanje muvuga ngo isuma biri muri vi iyo mudamu n'igisuma nkimubona gusa yagendera akarora kama umutima ngo ubaho mbona ngenda umutima afise uri gipolisi ni pepu urabyumva ni pepu santu ntutwenge cyane aho ndababaye reka ureko ndababimubarira umuntu ushinga neza ujya mudamu ugenda muzi uramuzi sana n'umwana mwiza cyane ibyo biraboneka biragaragara mwiza yumvira abantu arera abana b'imfubyi atasi akabiga akabigisha akabarera akiyamo n'abavutse bose ararera n'umutimuzuri yanyaruka ariko ntiyakizuri tena hari amatatizo ubwiriza ndakubwira uramwegera witonde nyene nk'umuntu w'umupfasoni ariko ntiyoroshe urabiyoroshe aratinyitse umwegere gusa ariko afise akarere keza urajya neza ahubwo umengo yisiga amata none yoga amata asugira ngo araba amazi none yora amata iminsi yose none umubona mu maso ntaramubona n'ukuboko kwiwe musanga hajya kuba yipfutse yose hasa yangana ukaba ukiko harakantu tuyazi tugahuza none kugira gusa wowe ntugira ubwoba usanzwe ubwoba bwo adatinyitse cyane ariko rero umuntu afite icyubahiro nuko atanyitegereza hoye niyo uriko ndamuraba ndabira icyuya none tubivuze mpava mbira icyuya kubera kubona makiyama ntacoroshe ufite icyo bakubwira urukundo umuntu yikunze umuntu utuma uwundi w'umuntu ma nanjye gaca ndamukunda icyo bigenda gute ingorane we wibwiriye oya sinagutumye ariko ndakubaza nyine ingene byogenda oya we uramwegera wambariye umwegere ni umuntu atagoye ni umuntu yumviriza iyo umubwiye ibintu bitomoye arabyumva urazi icyo ntinya ko yumvira ngo oyaye iyo nyishu nimbi iyo tugendera mu bintu uvuga byose umuntu uvuga byose ndakubwira inyishu ni zibiri harabamo oya hakabamo na ambwiye oya kizorora ari ngombwa mukama nshaka ambwiye yego sawa
ibyo yankoreye oya nabyo gutubuza ndetse nzofata byiragiye kuri uyu mwanya ahanye nubona jewe ndi ishavu mfise icyo muri aya masaha none mwapfuye ndetse ndabitangura habaye iki hiye icyahabaye nta kindi Aslan urumva igira ngo wewe ni wakunda abantu bo ngaha urumva ukamega niwe umujije wo ngaha ubu umuntu arose ingorane agenda hariya Aslan niyaja kuki uranyumva neza Aslan ibyo yankoreye kwigira kariwe abantu bose ubu bamwitwarako niwe mwimba kumwe ngaha Aslan kubona akunda abanyagihugu bo ngaha ngorane kumba rero namushirikiye ko yari wawe bituma wowe utanga kuvuga nabi utanga kumuvuga nabi Aslan yagize vuga make Jesi mbona ingorane kidashira hamwe igihe kiratangura niwe ritangura oya yesi ingorane yishira hamwe ingorane yo gukunda abanyagihugu tubana ngaha sigeramo amagaye mu kazi none muhamagaye sigeramo amagaye none muhamagaye ategerezwa gukora ibyo bye nshaka kubera ko ashobora gukora ibyo we yifuza Jesi ndabitahura n'ukuri Nubitahura kuko cyo kintu ni ikintu gisanzwe abantu bafite ingorane bagiye kumubwira ingorane zabo icyo ni ikintu gisanzwe ni nkuko nawe woronka ingorane ukaja kubimubwira wowe bifashe nk'ibisanzwe si bisanzwe byo murata ngorane wowe no kubwira ati uno musore arahanze wowe byemera no byemera kubera kandi fisa aho wamba cyo gituma rero nanjye ngo bakwereka ko bidasanzwe sawa kandi uvuge make sha ibyo ni ubu jewe ndashobora gutora mama Sine nkamutora nkamushiramo aca agenda ko we ariwe ko azi liste yakoze agaca atangura kuvuga amajambo none si waje abantu bafite ingorane gashaho urumva jewe none bafite ingorane hama jewe gabanya ishari mugabo wanjye gabanya ishari oya jewe kuko nta kuntu umuntu ugafasha abantu bo ngaha tubana utangura kuvugira hejuru jangari sha wira kandi uvuge make tubireke basi ibyo byaheze nibyara ku kazi wanyu tubiheze tukatugenda muga jewe natetse aha je niherera aha kandi ndabikubwiye ibiherera hapa biherera abishi bitaishi hapo wala matatizo ache hasi nche hejuru ache hasi nche hejuru mtoto wa watu mwache uje tuva mu muryango umwe ni sele tatizo wewe nafashije ari nisikilize na ukiendelea kunijibu hivyo unaweza kulala nje tahira abagabo b'iki gihe kabasha hatari kwenene